ubuzima turabayeho nyene ducingero buke buke kubera tutagira aho tukora. Nimugira aho mukora? Ya, duca nk'ingero nyene gutyo kubera tuza turacingero kubera ata matongo dufise akagaparasera nyene. Abanyeshuri ndashobora kuronka nk'agakaye kamwe canke tubiri ariho birukanye nk'iyeranje uwo munsi nkagenda ngacingero nkaronka ako gakaye kagatwara. Igihe hari n'aho ashobora kugenda nk'umwarimu akamubwira ati agakaramu nakabuze mugabo karatebuka kabona. Turabona ko bikomeye aha hose, turabona ko akavura kaguma karamaze kubona ora hino. Urabona ni hanze. Ego turabona ko bikomeye, urabona nko gucerekesha ikibazo c'iyi nzu. Jewe nico kimbangamiye cane, nkaca mvuga ati uwo mpamutusakazo tutwatsi ngasakara nanje nkareka kuvigwa. Bisigaye navyo Imana irahava ikabikora mu nyuma. Bisigaye Imana irahava ikabikora mu nyuma. Ndakwihaye wese mu mutima wanje, ngwino unganze intebe yawe, uzokwama uvyagiyemwo imitsi yose, ayiwe unganza. Mana ndakwihaye wese mu mutima wa Mama mwiriwe? Mwiriwe. Muguwe neza? Buke buke. Tubasanza mu gisagara musanzwe mubamwo. Mbega igisagara baba bacitwa gute? Ngwarama ya mbere. Ngwarama ya mbere. Hama niho agatumba bakitwa gute? Ni Kansega. Kansega ni kuvuga ku ndava, zone ni ndava. Zone ni ndava, naryo ni barabara rya gatatu. Yego, barabara rya gatatu. Akazina kanyu mwamwitwa gute mama? Jewe nitwa Sylvia Hatungimana. Sylvia Hatungimana, bakunzi baremesha turabahe kaze mu biganiro cacu cyo kuno munsi, aho dutembereye mu mama wacu yitwa Sylvia Hatungimana. Mama dusanze mu gisagara nkuko yabivuze Ngwarama ya mbere. Kansega no kuvuga ni muri zone ndava. Turabahe kaze rero mudukurikirane mu kiganiro cy'uno munsi, aho dutembereye mu mama wacu tumusanze muhira ari kumwe n'abana biwe. Murahabona turabaye kazi rero, nkwibagirwe gusangiza za nkuru, kugira subscribe, mwongera mugira n'ama comment. Kazi turabaye kazi mama. Aha tubasanze niho muhira nyene, niho musanzwe muba? Yego, niho muhira. N'inzu ntahamwe. Niyo nzu mutahamwe? Yego. Mbe mama mwoba mufise abana bangahe? Ni bane nuko mbona babiri ndababuze iyo bagiye. Ni bane? Umwana wa mbere yoba ari nde muri barya? Umwana wa mbere n'uwo muhungu nyene agiye. N'uwo muhungu agiye akurikirwa n'uwo mukobwa. Mbe uwo muhungu atarashika dusanze yatembereye yoba yitwa nde? Yitwa Fiacre niyo ngabo. Yitwa Fiacre niyo ngabo. Fiacre niyo ngabo yafise imyaka ingahe? 15. Fiacre niyo ngabo afise imyaka 15. Akaba yiga mu wakangahe? Yoba yiga cyangwa ntiyiga? Ariga mu wa kane. Ariga mu wa kane. Ugira kabiri kuri we nawe ninde? Uyu mukobwa Emeline Habagorimana. Emeline Habagorimana. Emeline Habagorimana yiga mu wa kangahe nawe? Yandi yize kubera ikibazo c'amaso. Niyize kubera ikibazo c'amaso. Yoba yagarukiye mu wa kangahe? Mu wa kabiri. Abandi bato nabo ntibiga? Bariga, kariga mu wa mbere. Aho kandi nyene kanyikanye kariga mu wa kabiri. Kariga bose bariga? Havuyemwo uyu nyene. Nyene mama. Ego, ufise abana bane kandi abo bana bose bariga? Havuyemwo umwe. Umwe ni watiga. None bigenda gute mu buzima, mubayeho gute? Ubuzima turabayeho nyene ducingero buke buke kubera tutagira aho tukora. Nimugira aho mukora? Ya, duca nk'ingero nyene gutyo kubera tuza turacingero kubera ata matongo dufise akagaparasera nyene.
none mama aha tubasanze niko gaparasera musanzwe mubaho kiwanyu nyene ni agaparasera k'iwanje. abo bana muba mukibana n'umundi muvyeyi muba mwarabavyaranye yarashengeye haheze igihe kingana gute? imyaka 3. haheze imyaka 3. haheze imyaka 3 basigarana wenyene muri ubu buzima nyene babugoye. mu mibereho ya misi yose mu bigenda gute mu gufungura cankwe kugira ngo baje kw'ishuri? turazi ko abanyeshuri babigoye, bigenda gute? abanyeshuri ndashobora kuronka nk'agakaye kamwe canke 2 ariko birukanye nk'iyeranje uwo munsi nkagenda ngacingero nkaronka ako gakaye kagatwara. igihe hari n'ahashobora kugenda nk'umwarimu akamubwira ati agakaramu nakabuze mugabo karatebuka kaboneka. gufungura naho bigenda gute iyo uriko urarondera agakaye cyangwa agakaramu k'abo bana? mu gufungura naho bica bigenda gute kugira ubafungurire abo bana? turarya rimwe ku munsi. mufungura rimwe ku munsi? birakomeye biragoye, bigenda gute? mwamwaciye ingero? duciye ingero kubera mu buryo bwo kurima ca murimira abandi? bigenda gute? turimira abandi hama tugaca ingero hama iyo ngero ibonetse nkateka nkabafungurira rimwe ku munsi. ego Imana iguha umugisha, turumva birakomeye cyane gose. none mama dusanze menga n'akavura gahejeje kugwa, tubona inzu menga n'ikibazo, bigenda gute aho babikudukaye? turapfirwa nyene harava n'ingorane. mbe mu nzu ho byaba bimeze gute? hasa n'aha hanze mu by'ukuri harapfa. bigenda gute n'udukaye tw'abana iyo akavura kaguye nko mw'ijoro ho bica bigenda gute? iyo urose nk'akantu gato binyegezamo nko mw'ishashi canke nk'aje n'umuntu arara nko mu gasegetera ashobora kuca udukingishaho nyene, nayo wabyibagiye nyene dushobora kuvuyigwa. mbega iyo muri nko mu murima mwagiye guca ingero ku munsi mukora ko mufise abana 4 kandi gufungura biba bigoye, iyo mwaciye ingero mukora udufaranga tungana gute ku munsi? 3,000 ku munsi. hari naho nca nkeneramwo nk'ako gakaye asumisha 5, ikindi 5 naco ngo canguramwo nk'ako gakaye n'agakaramu. yego turumva biragoye mama, birakomeye cyane gose aho iyo waciye ingero ukaronka 3,000 udufunguriramwo abana ukongera mbere ukanaturundiramwo n'ikindi. mbeho ho bigeze mu kubambika uduhutsu bigenda gute ko ari abana 4 bambara bigenze gute? urumva umwe wese arose akambaro kamwe ako muhira nako kw'ishure yambara ko najewe niko kuko ndose ako kuza gusenga nako kw'ishure. ubwo buzima duca tubumenyera tukabubamo gutyo nyene. yego mbega ko tuzi uduhutsu basanzwe bambara baja kw'ishure ariko bitwa ngo tu uniforme tuba tuzimbye, natwo bigenda gute? muturonka gute? nayangera umukora bigenda gute? tuvuge nk'ubu umwe nk'abo 2 biga, umwe arafise kamundi kamwe kandi kamaze imyaka nk'ingahe nk'itatu, ndavuga ati mukabungabunge nk'aka kaciga mu wa mbere koko ntayo kararonka. ashobora kuba gafise nk'iyo aho kabutura n'agapira nyene kajana, iyo uniforme ntayo kararubona. yitwa ne mbego yiga mu wa mbere? muvuze ko yitwa aka yitwa Elize, niyo kwizigirwa Elize. ego Elize umeze neza? wiga mu kangahe Elize? wiga mu wa mbere. kw'ishuri ryitwa gute? wiga mu wa mbere. nawe yaje akazina kawe bavuze witwa gute? Emeline. irindi? habagora imana. wiga mu kangahe Emeline? we ntago wiga? byavuye byanka kubera ikibazo? amaso waragwaye amaso biranka? mbe mama yaje kujanye kwa muganga? byaranze kubera ataburyo? wabyakiriye gute none Emeline? mbe ubu Emeline amaso ntakikubyuka? arakubyuka. iyo akubyutse bisha bigenda gute? urababara mu maso. none Emeline mama yagiye guca akaraka murajana ukamufasha? mbeko tuzi ko amaso iyo umuntu agwaye amaso biba bigoye, iyo mujanye bigenda gute? araca ndungika ngo ntaye aca kubwira utaha agaca asigarayo wenyene. ego biragoye mama, ni ikibazo gikomeye mama. twobasaba tukagera mu nzu gato? kaze tujyane rero mu nzu. bakunzi mudukurikirana murabona birakomeye cyane gose kuvuye mu mama, murabona n'ikibazo
n'inzu mugerageje kuraba n'inzu murabona inzu asanzwe bamwe n'aba bana bane yasigiwe niwo bahoze babana murabona birakomeye aha mu nzu nk'iki cyumba twarakivuyemo bivanye n'uko hava aha turaharonderera tukongera tukaharyama yego hariya naho mwomurika musanga ari mu mazi nyene muraronderera ngaha nyene mukongera mukaryama ngaha uko hariya n'ubundi ni hanze ntabwo dushobora kuharyama hamwe n'abana bane bose mugaca nk'uwo mwana w'umuhungu arirarira aha mu babanyi dukaca turarana n'aba bato bato yego turabona ko bikomeye aha hose turabona ko akavura kaguma karamaze kuba ntiworara hino ni hanze yego turabona ko bikomeye mama bigenda gute none mbe turabona ko bikomeye mbe aka gahene koko mwakaronse bigenze gute n'umuntu yakubikije kano gatungwa kugira ni kakura ntware kamwe nawe twara kandi yego muca mugatungira aha nyene urabona ko kaguma ngaho turara ngaha ku buryo urabona ngaha ntako twohara birakomeye mama ni ukwihangana muri ubu buzima ariko Imana imenya ibidukwiye mu gihe gikwiye mama turabona ko bikomeye cyane rwose ni umutwaro ukomeye wo gusengera ariko kimwe twizera Imana yo mu ijuru kuko Imana nta kinanira yego none mama aba banyi cyangwa abagenzi ntacyo baragira bakora ku bijyanye n'ubu buzima busanzwe murimo ntacyo barakora oya aka kantu ubona gatoya ngaha abikorwa rusange baragasanuye bivanye nuko nako ni kari katembagaye bivanye inkuru y'umutumba yarasanuje aka tugiye naco yabona yuko umengo ngo kariya karacyakomeye urumva nk'abantu baje kugufasha ucushimize nyene bakugiriye yego Imana burya bagasanuye kasa nakari kajanye na hariya kandi mugaha ko kurabona niyo kavuye n'imitende turaho turyama ariko ntikibuza ko tuvuye nta nagashashi kariko hejuru nagashashi kariko hejuru ngira niyo mpamvu turabona no ngaho ko hari umutonyi wari kurakoroka kandi no ngaha ndabona ko hari agatonyi kakorokeye ku kibambazi harava gose yego ni ikibazo gikomeye twoja hanze kandi bakunzi mudukurikirana birakomeye aho ubuzima babugoye cyane rwose mbe mama aha hejuru naho ubwatsi ko tubona bimeze uko biba byagenze gute nuko kuvirwa nyene makabura naho ubwatsi buba bwagize n'ibiti turabona ko n'ibiti bitagikomeye mbega bigenda gute ibiti ngaha tubona bitagikomeye mu byakira gute byose harihangana ndabibayemo gutya nyene ego none mama kuri abakunzi harimwo abagira neza bakunda kuba badusengera batutumye tushika muri kino kibanza tuza kubaraba nakiye kajambo mumwe mumvamwo basaba iki nigiye mumva musengera cyangwa icyo mwamusaba inshuti abagenzi aho baherereye hose urabona nko gucereka iki kibazo c'iyi nzu jewe nico kimbangamiye cyane nkaca mvuga ati uwo mpamutusakazo tutwatsi ngasakara nanje nkareka kuvirwa hama ibisigaye navyo Imana irahava ikabikora mu nyuma bisigaye Imana irahava ikabikora mu nyuma ku bijanye n'ubuzima mubayemwo bwo ku kingero mwosaba niki mumva mwosaba inshuti abagenzi aho baherereye twosaba nk'udufaranga two gukotesha tukaronka natwe ko turima mukaronka akarima muri mama ku bijanye n'abanyeshuri bawe ufise biga kandi biba bigoye bafungura rimwe wosaba iki ndashoboye gusaba nk'ako kaniforome bakaronka icyo bajana ku ishuri yego bakunzi mudukurikirana turabashimiye cyane rwose mukunze gukurikirana ibiganiro bica kuri Remesha tubaha ikaze kandi ntibagire kugira ama subscribe ama comment mungera mugira ama partage ku nkuru tubashikiriza aho uyu munsi twatembereye mu gisagara cha Kansega ni muri commune ya Buganda aho bitwa zone Ndava aho twari twatembereye mu mama wacu rero turabashimiye cyane mugira umugisha aho muri twari kumwe na jewe Steve turi kumwe na Pasi DJ wacu cyangwa
adufasha cyane rwose mu guhinyanyura aya masanamu. Imana imuhezagire cyane. Twari twatemberanye n'uwundi mugenzi wacu yitwa Elias na Imana iguhezagire cyane. Hama mugire umugoroba mwiza n'umuhingamo mwiza muherereye hose. Mama nari nagendanye akantu uraraba ukuntu uno munsi abanyeshuri ugerageza ubagurire n'akantu bari bafunguye kugira ibibazo ugende kwishyura bameze neza. Mugire umugisha rero. Turabashimiye cyane. Yego namwe murakoze. Yego. Tugume mutwibuka ko mwatwiyumviriyeko. Yego. Mugire umugisha rwose rero. Turabashimiye cyane namwe. Yego namwe murakoze. Yego.